Amatora yo mu gihugu cya Tanzania yabaye ku itariki 29 z'ukwezi kwa cumi yegukanwa n'ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi CCM na Madamu Suluhu Hassan wagiye ku butegetsi muri 2021 asimbuye John Pombe Magufuli, ariko na matora yakurikiwe n'imvururu zikomeye cyane. Imyigaragambyo yagiye yibasira ibice bitandukanye, inyubako n'ibikorwa by'abanyapolitiki batandukanye cyangwa se abasanzwe bashyigikira ishyaka riri ku butegetsi rya Chama cha Mapinduzi mu gihugu cya Tanzania. Umurwi rero w'intumwa z'ishyirahamwe ry'ubutunzi rihuza ibihugu bya Afurika y'ubumanuko SADC umenyesha ko amatora rusange aheruka muri Tanzania atashitse ku rugero rwa demokarasi rw'ishyirahamwe kubera ugutera ubwoba indongozi z'imigambwe itavuganwe n'ubutegetsi, kubuza abantu uburenganzira bwabo hamwe n'igipfungu byaranze aya matora. Mu itangazo bashyikirije abamenyeshamakuru, uwo murwi uvuga ko naho umunsi w'amatora waranzwe n'amahoro mu bice byinshi, ahantu henshi abatora ntibashoboye kugaragaza mu bwigenge ishaka ryabo rya demokarasi. Iryo tangazo rivuga ko ayo matora atarimwo ibiranga amatora yubahiriza amategeko ngendera ko ya SADC muri 2021 ashira imbere demokarasi nka kimwe mu bifatirwa ko kugira ngo amatora avugwe ko yabaye meza kandi mu bwigenge yongere yizerwe mu bihugu bigize iri shyirahamwe. Uwo murwi kandi watangaje ko abiyamamaza mu migambwe itavuganwe n'ubutegetsi batotejwe, barafatwa, abandi baraterwa ubwoba, harimwo nuko umwe mu barongoye abatavuganwe n'ubutegetsi Tundu Lissu afunzwe yagirizwa ivyaha vy'ubugambanyi ndetse no guhungabanya umutekano muri Tanzania. SADC yavuze ko ivyo bikorwa bisubiza inyuma demokarasi ishingiye ku migambwe myinshi muri Tanzania kandi bihuza abanyagihugu kugira inyota yo kwitaba amatora. Ivyo vyatumye rero haba ubusumbane hagati y'abiyamamaza, bigabanya ubushobozi bw'abatora bwo gufata ingingo y'ukuri, niko itangazo ryakomeje ribivuga. Uwo murwi kandi wagaragaje impungenge zikomeye cyane yo kwihonyangwa ry'uburenganzira bw'akazina muntu, gushikiriza ivyiyumviro, harimwo n'igenzurwa rikomeye cyane ry'ivyandikwa n'amakuru aboneka ku mbuga ngurukanyabumenyi. Kuva ku munsi w'amatora urubuga rwa internet rwarugawe, ivyatumye itumanaho rihagarara, binatuma kandi ibikorwa by'abari barungitswe gukurikirana amatora bihungabana. Kuva umunsi imbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ubutumwa bwo mu masanamu ntivyashobora gukoreshwa. Urubuga rwa internet rwagiye rero gusubira kugururwa amasaha make inyuma y'aho Perezida Samia Suluhu Hassan arahiriye acungerewe cyane umutekano. Ku bijyanye no kumenyesha amakuru, SADC yavuze ko ibinyamakuru vya leta byafashe cyane umugambwe uri ku butegetsi, mu gihe ibinyamakuru vyigenga bitakoze cyane kubera gutinya ingingo vyoshobora gufatirwa inyuma y'amatora mu gihugu cya Tanzania. SADC yanditse igira iti: dufatiye ku vyo umurwi wacu wabonye kandi dufatiye ku ngene icegeranyo cawo cyateguwe, SADC ibona ko amatora rusange muri Tanzania muri 2025 atashitse ku rugero rw'amatora ya demokarasi. Tanzania ni kimwe mu bihugu vyashinze iri shyirahamwe ry'ubutunzi rihuza ibihugu vya Afurika y'ubumanuko SADC. Mu barungitswe mu gukurikirana amatora muri Tanzania harimwo intumwa z'ubumwe bwa Afurika AU, umuryango w'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari SADC, ndetse hamwe n'ishyirahamwe rya Afurika y'ubuseruko EAC, be n'abandi bavuye mu bice bitandukanye vy'isi. Hagati hariko amasaha make inyuma y'aho Perezida Samia Suluhu Hassan arahiriye ikiringo kigira kabiri nk'umukuru w'igihugu ca Tanzania, yashimiye ayo mashirahamwe ku ntererano yayo, ariko ko atariko ivyo vyashikirije vyose bitegerezwa gushirwa mu ngiro. Agira ati: Tanzania ubwayo niyo yonyene ifise uburenganzira bwo guhitiramwo ivyo korwa. Yavuze ibi yisunze amajambo yavuzwe na Perezida Benjamin Mkapa mu mwaka wa 2000 igihe arahira kuba mukuru w'igihugu, ashimira intumwa zari zagiye gukurikirana amatora nazo nyene zigashikiriza intererano zayo, aho yagize ati: turashimiye abaje gukurikirana ingene amatora yagenze bavuye hanze y'igihugu, igihe badukeza ati twaravyakiriye twicishije bugufi, twarumvise kandi n'ivyiyumviro ati ko atagenze neza ati kandi natwe hari ivyo twabonye, ariko amabwiriza adutegeka ico dukora turayanse. Perezida Samia Suluhu yarongeye avuga ko ata muntu umwe ari intungane rwose, kuko nta muntu mw'isi atagira aho ananirwa. Ubumwe bwa Buraya nabwo nyene bwaragaragaje impungenge zikomeye cyane ku bibazo vyabaye, buvuga ku bikorwa vy'uruhendo ndetse no guhagarika internet
hamwe no kutagenda neza kw'amatora. Mu itangazo ry'iri shyirahamwe ubumwe bwa Buraya buvuga ko buteye impungenge nyinshi n'amakuru y'abishwe n'abakomeretse bikomeye cyane, bugasaba impande zombi kwigumya. Busaba kandi irekurwa ry'abanyapolitike bafashwe hamwe n'amatohoza y'ukuri kandi yimbitse ku makuru avuga abanyurujwe, ababuriwe irengero n'abandi bagiriwe ubugizi bwa nabi. Uwo murwi wasabye leta ya Tanzania gushyiraho amategeko atomoye harimo kwemerera abiyamamaza ku giti cyabo, guha ubushobozi ubutungane gusuzuma ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, gukingira abagenzuzi b'amatora ndetse no gutuma urwaruka rushobora kugira uruhara mu bikorwa bya politike. Ku rundi ruhande, umukuru w'urwego rurongoye ubumwe bwa Afurika Mohamed Ali Yusuf yavuze ko yakiriye ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Tanzania, anakeza Perezida Samia Suluhu Hassan ku ntsinzi yiwe, ariko yavuze ko ababajwe n'abapfiriye mu ntureka zaturutse kuri aya matora, agatera akamo abategetsi kubungabunga uburenganzira shingiro bw'ubwigenge, harimo uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro n'ubwo gukora amakoraniro hisunzwe amategeko. Asaba kandi abanyagihugu gukoresha uburenganzira bwabo mu mahoro kandi mu buryo bubereye. Ku munsi w'amatora n'iminsi yakurikiye, Tanzania yaranzwe n'intureka cyane cyane mu bisagara bimwe na bimwe harimo Dar es Salaam, aho mbere yashizwe mu mategeko yo kuguma mu nzu kuva isaha 12 z'umugoroba gushika isaha 12 z'igitondo. Ali Yusuf yavuze ko ubumwe bwa Afurika bwiyemeje gushigikira abanyagihugu na leta ya Tanzania mu twigoro twabo two kubungabunga amahoro, ubumwe bw'igihugu ndetse na demokrasi. Ibyo rero bikomeza kugenda bigarukwa kuri Tanzania inyuma y'amatora yabaye muri iki gihugu cya Tanzania. Mu yandi, reka nkubwire ko perezida w'inzibacyuho wa Guinea Colonel Mamadi Doumbouya yatangaje ku mugaragaro ko aziyamamariza umwanya wa perezida amatora ateganyijwe kuba mu kwezi k'Ukuboza nyuma y'imyaka 4 afashe ubutegetsi yahiritse uwari perezida Alpha Condé. Kuri wa mbere, Colonel Doumbouya yashyikirije urukiko rw'ikirenga rwa Guinea ibyangombwa byamwemerera ko yamamaza amatora, aho yaje mu modoka ya gisirikare yambaye indorerwamo, ariko yanga kugira icyo atangariza abanyamakuru n'abaturage bari bamutegereje hanze y'urukiko. Bibaye mu gihe muri 2021 yari yarasezeranyije abanyagineya ko azashyikiriza ubutegetsi abasivili ku neza kandi ko nta musirikare n'umwe uzaba umukandida mu matora azakurikiraho. Icyo gihe yagize ati, ntabwo nje ati cyangwa undi uwo mu ngabo uzaba umukandida ku kintu icyo ari cyo cyose, ati nk'abasirikare duha agaciro ijambo ryacu cyane, nyamara amatora ateganyijwe mu Kuboza azaba hashingiwe ku itegeko nshinga rishya ryemerera Colonel Doumbouya kwiyamamaza. Amashyaka abiri akomeye atavuga rumwe n'ubutegetsi, RPG Arc en Ciel rya Alpha Condé na UFDG rya Serhu Darien Diallo, ntari mu yazemererwa kwiyamamaza muri iki gihugu. Aba bombi hamwe na Sidia Touré bahoze ari abayobozi bakomeye cyane muri politike ya Guinea, ubu bose bari mu buhungiro. Mu kwezi gushize, komisiyo y'amatora ya Guinea yatangaje amabwiriza mashya asaba buri mukandida wifuza guhatanira umwanya wa perezida gutanga miliyoni 875 z'amafaranga ya Guinea, ni ukuvuga angana n'ibihumbi 100 by'amadolari y'Amerika, kugira ngo yemererwe kwiyamamaza. Ni inzitizi abasesenguzi benshi cyane babona nko guca intege abantu benshi cyane bifuza kwinjira muri politike, cyane ko mbere igiciro cyari miliyoni 800 ya Guinea gusa. Hari abatekerezaga ko cyari kugabanywa mu rwego rwo gushishikariza abantu benshi cyane kwitabira amatora y'amateka muri Guinea. Kuva Colonel Doumbouya yafata ubutegetsi bwagiye bunengwa n'imiryango mpuzamahanga kubera guhagarika ibitangazamakuru, gufunga internet ndetse no kubuza imyigaragambyo. Abaranira kwimakazwa kwa demokrasi bavuga ko ubutegetsi bwa gisirikare bwagumye mu nzira yo kuburizamo ubwisanzure bwa politike. Nyamara Doumbouya yakomeje kuvuga ko yafashe ubutegetsi kugira ngo asane igihugu cyarangiritse kubera ruswa, gutubahiriza uburenganzira bwa muntu ndetse no gucungwa nabi k'ubukungu ku butegetsi bwa Alpha Condé. Mbere yo gufata ubutegetsi, Colonel Doumbouya yari umwe mu basirikare bo mu rwego rwo hagati, ariko afite ubunararibonye mpuzamahanga bukomeye. Yakoze mu butumwa bwa gisirikare muri Afghanistan, Cote d'Ivoire, Djibouti, Centrafrica ndetse no mu bikorwa byo kurinda abayobozi mu bihugu nka Israel, Chypre, Ubwongereza na Guinea. Ku myaka 40, Colonel Doumbouya abarirwa mu bakuru b'ibihugu bakiri bato ku mugabane wa Afurika. Amatora yo mu Kuboza azaba adasanzwe kuko bamwe mu banyapolitike bakomeye cyane batazayitabira. Abo barimo Alpha Condé wahizwe ku butegetsi muri 2021,
ndetse n'ubabaye ba Minisitiri w'Intebe Serrou Darene Diallo na Sidia Touré bose bari mu buhungiro. Ibi bituma benshi bibaza niba amatora ateganyijwe azaba ari inzira y'ubwisanzure bwa politike cyangwa se indi nzira yo gushimangira ubutegetsi bwa gisirikare muri iki gihugu cya Guinea.